tubazaniye inkuru zivuga ku mirwanire iriko irahuza umuhari M23 hamwe n'igisoda ca FARDC mu gihugu kibanyi ca Congo. Mu nkuru twabateguriye uyu munsi turabashikiriza ingene umuhari M23 waraye womowe mu karere ka Karehe. Twubamenyesha yuko ako karere baraye bakuwemwo ariko konyene bari bamaze kwigarurira kuva aho batangura imirwano yo gushaka kwigarurira igisagara ca Bukavu. Turababwira kandi uruyeri bariko barakoresha mu gusamaza amakungu yuko boba bashaka kwigarurira igisagara ca Bukavu kandi atari vyo. Intumbero nyamukuru bafise mu gusamaza amakungu yuko bashaka kwigarurira igisagara ca Bukavu turaza kwibashikiriza muri iyi nkuru yacu y'uyu munsi. Vyamenyekanye yuko leta y'u Rwanda iriko irakoresha umuhari wa Red Tabara muri iyi migwano yatanguje mu gihugu ca Congo. Leta y'u Rwanda yoba ifise imigambi miki mu gukoresha umuhari Red Tabara. Vyoba bifitanye isano n'amajambo Perezida Neva aheruka kuvuga? Vyose turabibashikiriza muri iyi nkuru twabateguriye uyu munsi. Iyindi nkuru tubashikiriza uyu munsi ni y'urwamo rw'amasasi rwaraye rwumvikanye mu gihugu c'u Rwanda mu karere ka Nyamasheke. Iyo nkuru nta tangazamakuru na rimwe ryo mu gihugu c'u Rwanda ryigeze riyivugako. Hoba ari kubera iki? Mu kanya turaza kubasesangurira iyo nkuru mu buryo buramvuye. Tumaze iminsi tubabwira ivy'imodoka ziriko zirafatirwa mu karere ka Sud Kivu zitwaye ibigwanisho. Ni inkuru mu vy'ukuri abantu benshi batariko baremera. Uyu munsi naho turababwira ivy'indi modoka yafatiwe mu karere ka Sange iriko yerekeza mu gisagara ca Uvira. Ukaba utarakanda kuri sabone, reka ndagusabe muri kano kanya ubikore kugira ngo uzokomeze kwironkera amakuru yacu ko tuyashizeko ubwo nyene. Tubamenyeshe kandi ko Akamo TV tutabashikiriza amakuru y'intambara gusa, turabashikiriza amakuru y'imyidagaduro, inkino, imibano, ubutunzi, intahe, eka n'ibindi bitandukanye. Dushobora kandi kubafasha kumenyekanisha ibidandazwa vyanyu canke tukabahuza n'abaguzi. Mu makuru twabacishirije kuri runo rubuga rwacu twarababwiye ingene umuhari M23 ufashwe mu mugongo n'igihugu c'u Rwanda, Uganda na Kenya bitaye ku rutare kugira ngo bashobore kwigarurira igisagara ca Bukavu. Inyuma y'imigwano ikomeye cyane yabereye hafi y'ikibuga c'indege c'i Kavumu, umuhari M23 ukaba wanahatakarije ingabo zitari nkeya. Ingabo za M23 zarashoboye gufata akarere ka Karehe. Twabamenyesha ko ako karere kari ku birometero 70 uvuye mu gisagara ca Bukavu. Akarere ka Karehe rero niko kari kabaye intsinzi ya mbere iboneka ku muhari M23 mu ntara ya Sud Kivu. Amahirwe muri Sud Kivu asa nuko ari karahera ku muhari M23 washinzwe na leta y'u Rwanda. Ejo kuwa gatatu igenekerezo rya 12 ukwezi kwa kabiri, amakuru adushikira yemeza ko umuhari M23 waraye womowe mu karere ka Karehe. Ku makuru duhabwa n'abari hafi y'ako karere bemeza yuko umuhari M23 waraye uronse isomo ry'intibagirana mu mateka yawo. Abenegihugu bo muri ako karere babandanye bavuga ko bashimishwa cane n'ingene igisoda cabo FARDC care ciyambise umutamana kuri iyi ncuro. Nkuko babandanya babitubwira, bavuga yuko aribwo bwa mbere kuva imigwano itangura igisoda cabo FARDC cakoze amateka ashimwa n'abenegihugu. Twabamenyesha yuko inyuma yo komorwa muri ako karere ka Karehe, abarokotse batataniye mu misozi ya Minembwe no mu tundi turere twegereye muri ako karere. Nkuko twabibashikirije mu ntangamarara y'ikiganiro cacu,
ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 12 ukwezi kwa kabiri nyene harumvikanye ubwamo bw'amasasi menshi mu gihugu cy'u Rwanda mu karere ka Nyamasheke. Aho naho ni hafi y'ikiyaga ca Kivu kuri uyu Rwanda ruhana n'igihugu ca demokarasi iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Nta makuru maremare turashobora kuronka, ariko ikizwi nuko ayo masasi yumvikanye mu kiringo c'amasaha arenga 2. Ku makuru duhabwa n'abene gihugu muri ako karere baravuga ko hariho umuntu umwe w'umugabo yapfuye n'abandi benshi bakomeretse, ariko ntibashoboye kumenya igitigiri c'ivyahononekariye vyose. Igitangaje rero nuko atakinyamakuru na kimwe cyo mu gihugu cy'u Rwanda kiravuga kuri iyo nkuru y'ubwo rwamo rw'amasasu yavugiye muri ako karere ka Nyamasheke. Kuba vyabaye akamize n'ingoma, kandi tubona ingene ibinyamakuru vyo mu Rwanda vyama bitangaza ingene imigwano iri kiraba umwanya ku mwanya, vyumvikana ko aya masasu yumvikanye ku butaka bw'u Rwanda atari impore. Iyi migwano rero nk'uko tumaze iminsi tuyibabwira, irashobora kurenga imbibe za Kongo igatandukira igihugu cy'u Rwanda. Biraboneka neza ko igihugu ca Kongo gifise ingufu zidasanzwe muri Sud Kivu zifatiye ku bufasha bahawe n'ingabo z'u Burundi ku rugamba hamwe n'ubutasi. Tubibutse ko leta y'u Rwanda yatangaje yuko imaze kubona ibimenyamenya by'uko umwanya n'umwanya hashobora kubera intambara ku butaka bwayo. Mwibaza ko yoba ariyo ntambara yatanguye? Duhurire muri commentaire umwe wese avuga uko avyumva. Iyindi nkuru nshasha twabamenyesha nuko ibigwanisho byongeye gufatirwa mu gihugu ca Kongo biriko byerekeza mu gisagara ca Uvira. Muti vyagenze gute? Nkuko muriko murabibona aho kuri iyo sanamu, ico kimodoka cariko cerekeza mu gisagara ca Uvira cikoreye ibigwanisho bivugwa yuko ari vy'umuhari M23 warutwaye muri ico gisagara ca Uvira. Tumaze iminsi tubabwira ivy'imodoka nk'izo ziko zirafatwa zerekeza mu gisagara ca Uvira. Iyo iba imodoka igira kane tubabwiye kuri runo rubuga rwacu ifashwe kandi itwaye ibigwanisho. Umushoferi yarayitwaye aremera neza yuko ivyo bigwanisho ari vy'umuhari M23 kandi byari bigiye mu gisagara ca Uvira kugira ngo abazobikoresha bazobisange byamaze gushika. Nubwo biruko rero ivyo bigwanisho byafashwe, habaye ukutumvikana hagati y'ingabo za Congo FARDC hamwe n'umuhari Wazalendo basanzwe bafashanya mu gikorwa cyo kugwaniriza umwansi hamwe. Igisoda ca FARDC cyo cavuga ko ivyo bigwanisho bigomba kubikwa mu bubiko, gutyo bikazoba icemezo c'uko umuhari M23 ufashwe mu mugongo n'igihugu cy'u Rwanda, Uganda, Kenya, ibihugu vy'abazungu tutibagiye na Amerika yuko vyarungitse ibigwanisho vyo guhonya abene gihugu bo muri Kongo. Aba Wazalendo bose uko babibona bavuze yuko ivyo bigwanisho bigomba guhabwa abuwo muhari Wazalendo, kuko hariho benshi baheruka kwakirwa muri uwo muhari batararonswa ibikoresho kubw'ubukene bwabyo. Inyuma y'impari zirezire, ivyo bikoresho vyahavuye bihabwa umuhari Wazalendo baja kubishira abanywanyi bawo baheruka kwakira muri uwo muhari. Tubibutse ko ino kamyo yafashwe kwigenekerezo rya 13 ukwezi kwa kabiri igize iya kane mu kiringo kitarenze imisi 5 gusa. Muribuka vya bikamyo bibiri bafatira muri Kiriba Ondes na ya kamyo yindi yafatwa iriko yerekeza mu gisagara ca Bukavu. Ku makuru y'ubutasi, umuhari M23 nta ntumbero wari ufise wo gufata igisagara ca Bukavu muri kino gihe.
bari bashatse gusamaza ingabo za FRDC hamwe n'igisoda c'u Burundi cagiye gushigikira FRDC kugira ngo vyorohe uwo muhari wa M23 ushobore kwigarurira igisagara ca Buvira. Iyo yari kuba imwe mu ntsinzi umuhari M23 wari kuba ugize, kuko bari kuba bafise imisozi yose yanamiye ikiyaga ca Tanganyika, gutyo bashobore kuzibira ramforo y'ingabo z'u Burundi zija kuramforsa mu gihugu ca Kongo. Leta y'u Rwanda ifashe mu mugongo umuhari wa M23 irazi neza yuko atantambwe nimwe ishobora gutera mu gihugu ca Kongo idafise igihugu c'u Burundi. Nico gituma bari bihutiye gushaka gufata imisozi hanamiye ikiyaga Tanganyika kugira ngo ramforo yose yova mu gihugu c'u Burundi bashobore kuyinetraliza vyoroshe. Bari mu misozi hanamiye ikiyaga Tanganyika biroroha kubona inzira yo hasi, mu mazi, eka niyo mu kirere, kuko baba bari hejuru y'inzira zose ziva mu gihugu c'u Burundi zinjira mu gihugu ca Kongo. Kubw'amahirwe meza rero, ingabo za leta y'u Burundi zarahabereye magabo, ibigwanisho byose umuhari wa M23 wari utwaye gukoresha muri uwo mugambo gayitse zarafashwe. Ni nabyo biriko birakoreshwa mu migwano yo komora uwo muhari wa M23 mu burere bari bamaze kwigarurira bwo muri Sud Kivu. Iyindi nkuru twamenyesha nuko leta ya Kagame byaraye bimenyekanye ko yifashisha umuhari Red Tabara kugira ngo ishobore gushika ku nyungu zayo mu gihugu ca Kongo. Mu makuru twaronse nuko leta ya Kagame ifitaniye amasezerano na Red Tabara ko nkamwe baramuka bafashe Sud Kivu boca bafashe umuhari wa Red Tabara gusubira kwinjira mu gihugu c'u Burundi. Aha twabamenyesha ko Red Tabara ihurikiyemwe abashatse gutembagaza ubutegetsi bwa leta ya CNDD-FDD mu mwaka wa 2015. Iyo nkuru tuzokomeza kuyibatohoreza vuba cyane, tuzoyibaha mu buryo buramvuye. Ayandi makuru twashoboye kuronka nuko mu karere k'imisozi ya Nyiragongo hiri urwamo rw'amasasu menshi. Gushika ubu turashobora kumenya inkuru y'imvaho y'ugo rwamo rw'ayo masasu. Vuba cyane mu biganiro byacu byo hanyuma tuzobashikiriza ido nido ry'ugo rwamo rw'amasasu rwumvikanye mu karere k'imisozi ya Nyiragongo. Mudukundire tubashimire mwebwe mwabanye natwe mu makuru yacu y'uyu munsi. Ukaba utaragira sabone, aka niko kanya kugira ngo amakuru tubashikiriza ntazozera gucika. Wibuke no gusangiza abagenzi bawe kino kiganiro. Tuzosubira mu nkuru yacu y'ubutaha. Ufise ikibazo ca mibe canke izindi ngwara zo mu nda, ufise ikibazo c'itosekara ry'inzira y'ibifunguro yo trouble digestif, ufise ikibazo c'uburuhe bw'igitigu, ufise ikibazo c'itokogwa ry'inzira y'amaraso canke y'umubiri, ufise ikibazo co gukomorwa n'igikoko canke ufise ikibazo cyo gufungura ishano canke mu byo wanyoye, kazi cyane mu kigo Sanibu kirabigufashamo. Eherawe nawe cyakuzaniye ingaburo muti Allergy Blotte Plus irabigufashamwo igakemura bigebezo byose twakubariye. Woba wifuza icyo tugufasha, dukorera muri Rohero ya mbere kuri Avenue Pierre Ngendandumwe inimero 22. Mbega ubu uri kure cyane udashoboye kwashika, twakure kuri 69 ubusa 87 majana 756 canke kuri 77 93 67 47. Turabahaye ikaze cyane kugira ngo amagara yanyu abanda yamera neza, kuko gukira ingwara niko kuramba.